umubiseve uriko uritegurira gukora igikorwa kidasanzwe cyo kurondera gukora urutonde mu gihugu cyose w'abantu baba barahitanywe n'amabi n'ubwicanyi bwo muri kahise, bikazoba ku mutumba mu gihugu cyose. Mu nkundire nanje nk'uko n'abandi bagitangiye babikoze, dushimira Imana iyo yadushoboje ikadushikana kuri uyu munsi kandi ikatwemerera ko dukoranira hano. Ndabasabe muntize amashi tuyishimire. Agenda bakengurukire mwebwe mwaje mukitabira aka kamo twabateye umunsi aho turamutse dusozera byifata kibanza ibikorwa twari tumazemo iminsi dukorera muri iyi ntara ya Kayanza n'intara ya Ngozi guhera ku igenekerezo rya 31/0 umwaka gushika uyu munsi igenekerezo rya 11 kwezi kwa kabiri. Ahantu twaje kubakorera tumaze iminsi dusohoye icegeranyo cyashitse ku kwita izina ibikorwa twari tumazemo imyaka irenga 2. Twahaje dufise intumbero yo kumenya ukuri kujanye n'ibyabereye muri zino ntara, ukuri kujanye n'ibyabereye mu ntara ya Ngozi no mu Kayanza, nk'uko ahandi hose izindi ntara tutari bwashikemo naho nyene byari bikenewe ko tuhashika. Twarashoboye rero kubonana n'abantu batari bake, abakurambere bafise imyaka irenga 60 barashoboye kutubwira ibyo babonye, ibyabashikiye, abapfakazi, imfuvyi, abacikacumu, eka mbere n'abahoze mu mabanga atandukanye muri kahise, byatumye bashobora kuduha inkuru zitomoye zizodufasha yuko tumenya neza ibyabaye muri kano karere. Intara ya Kayanza n'intara za Ngozi mu 1972 zari zigifatanye ari intara imwe ya Ngozi. Intara ya Kayanza y'uno munsi igize arrondissement. Ibyabaye rero byabaye mu karere kamwe kandi abayobozi bari bayoboye intara bari bamwe. Nacyo cyatumye mu tubikorera hamwe kugira ngo bidufashe gutahura neza ingene umwe n'uwundi yitwaye canke icyo baba yarashoboye gukora n'ico yoba atashoboye gukora. Twarashoboye rero kubonana n'abakurambere batari bake barenga 120, baratubwira ibyo babonye, ibyabashikiye, kandi twarahimbawe cyane no kubumviriza. Twaragerageje no kurondera nk'uko itegeko rigenga umugwi ibisaba, turarondera aho bahari ibinogo rusangi byaba byaratawemwo abantu mu 1972 n'umwaka wakurikiye, kugira ngo turabe aho hose hatemewe n'amategeko hashobora kuba haratawe abantu. Twaragiye mu makomine atandukanye baraduha amakuru, ariko aho twashoboye kubitora ni muri komine ya Matongo muri zone ya Banga. Aho hantu hari ibinogo birenga 4, mugabo 2 nivyo byarimwo ibisigarira, byarimo abantu barenga 260. Nibijya bihajya ngira ngo mwashoboye kubibona canke inyuma y'aya majambo murashobora kuza kuronka umwanya wo gushobora kubiraba. Abantu rero benshi barashobora kwiyumvira bati mbega ni kubera iki umugwi severe ko wamaze kwita izina umunsi woba wasubiye ku kivi?
murazi mwese yuko itegeko rigengwa uwo mugwi riwusaba yuko utegura ibishoboka byose kugira ngo haze hasubire kwandikwa kahise ku Burundi buryo bushimikiye kukuri. Murazi yuko tumaze imyaka turiko turavuga ubumwe, tuvuga gusubiza hamwe kw'Abarundi, mugabe ivyo byose twarabivuga, mugabe atanu bavuga ati tubanze duserure ukuri. Abarundi baragerageje kubaka ubumwe, baragerageje kurondera kunywana, ariko nta na rimwe bigeze bemererwa kumva ukuri nyakuri. Barategetswe kinyoma uko cyari cyarateguwe n'intwaro ya kahise, aba nivyo bagomba ko twubakira ko ukunywana. Ivyo rero ntivyoshoboka, nico gituma umugwi Severe wishinze kurondera ukuri ku byabaye byose, ubirondereye hagati yabo byashikiye, abo babikiyemwo, abo byakoze ko ku rugero rwa mbere, abo bose bafise n'uruhara bashobora kuba baragize muri ayo mabi yabaye muri icyo gihe cyose, duhereye mu 1885 tukageza mu 2005. Iminsi yose twari tumaze dukorera ku 1972 n'ikiringo cyabayemo amabi menshi yakoze mu gihugu cyose, nicyo cyo gicatumye aroduhera kugira ngo havemo umuco woshobora kumurikira n'andi matohoza yose azokurikira. Ikindi kandi nuko muri iri tegeko rigenga uwo mugwi basaba yuko turondera aho hose hari ibisigarira byoba byaratawe mu bibanza bitemewe, mu binogo rusangi cyangwa byaratawe ahandi hantu hose hashoboka. Dutezwa rero kuharondera kugira ngo twemerere abo bantu batswe ubuntu bakatwa iteka ry'umuntu, imiryango yabo isubire kuronka akaryo, ari ukubaririra, ari ukwerekana akababaro kabo, ariko kandi no mu kubishora kugira ngo tuze tugandobuke kuri abo bantu bapfuye bazira urwango, bazira akarengane, bazira intwaro mbi. Ikindi nuko iyo tugiye muri izo ntara dusanga yuko harimo abantu batari bake batigeze baronka akaryo ko guserura ikiri ku mutima ngo berekane umubabaro n'intuntu bagendana, ariko iyo bumvirijwe n'umugwi Severe bibaha akaryo ko gushobora kuvuga icyari ku mutima, akakubwira ati jewe ndumva ntashe nduhutse. Cyo cyatutumye tuvuga tuti nta buryo hari Abarundi bamwe twokumviriza hanyuma ngo tureke n'abandi twogenda tutabumvirije. Banyakubahwa mwese umwese mu cyubahiro cyiwe, uko kuri mugwi Severe uri kurarondera nukuri twifuza yuko utuma Abarundi basubiza hamwe, bagasubiza hamwe bahagaze ku kuri, badahagaze ku kinyoma, badahagaze ku byo batamiswe ngo bababwire bati nimwemere iki hanyuma nimugire ubumwe. Twifuza ko Abarundi bose bafise icyo bashikiriza umugwi Severe boseruka bakazobwira amakuru, ntagire umutama yova muri ino si akayisezera atwaye amakuru y'ibyo yabonye, y'ibyo yaciyemo, kandi urugwaruka ruriko rakura n'abazokurikira bari bifuza kumenya ibyabaye muri kahise kugira ngo dutegure kazoza keza, ibyabaye muri kahise bibi bitazosubira gushikira Abarundi. Twagaraye ngo tubakengurukire, dukenguruka imwe wese muce yashoboye guterera kugira ngo dushike kuri bino bikorwa. Twagira ngo dukengurukire cyane cyane abarongoye intara ya Kayanza, abarongoye intara ya Ngozi, ubwe badufashije bakadushigikira muri ibikorwa twari tumazemo iminsi yegereza hafi indwi zibiri. Turashimira cyane n'abarongoye amashengero ubwe badufashije kugira ngo dutegure runo rubanza, tukabashimira n'imihezagiro no ku igisabisho bashoboye kuremesha.
turashimiye cyane abakurambere bo muri zino ntara bemeye kuduha amakuru bakemera bagati ibikorwa byabo mugabo ukabona ko babishiramo umwete kugira ngo baze basange aho imigwi iri, imigwi yariko irabumviriza, imigwi yariko irarondera ibinogo hirya no hino bakayereka, ukabona ko babikorana umwete kandi babikorana gushaka. Umubiseve uriko uritegurira gukora igikorwa kidasanzwe cyo kurondera gukora urutonde mu gihugu cyose rw'abantu baba barahitanywe n'amabi n'ubwicanyi bwo muri kahise, bikazoba ku mutumba mu gihugu cyose. Mu mezi agiye kuza rero twagira ngo dutumire abarundi kugira ngo icyo gikorwa baze bagikore, baze bagishigikire, baze batube hafi kugira ngo tuze tugikorane kize kivemo umwimbu mwiza uzotuma iki gihugu kitagira uwacu cyabuze n'umwe cyo kwibagira, ngo yibagiranwe ntaje ku rutonde rw'abandi bahitanywe n'amabi guhera iyo myaka yose kuva twikukira gushika mu 2008.